ndabishima mbe kwanza uri ukigihe ndakugira yuko papa wanje agomba ko ngenda hanze kwigirayo. Bien sûr que oui bébé, ndavyibuka yuko arigeze kumbwira ko papa yifuza ko gomba je kwigira hanze. Nizere ko byaraheze none ko haci imisi myinshi utakibimbwira. Oya bijya ntivyaheze kuko n'ubu byarabandanije kandi byabaye birebire cyane. Byarabaye mu ngorane nyinshi ambwira utegerezwa kugenda nimba ndi papa wawe byara utegerezwa kugenda ndumva nane ko ivyo bintu ari bindonderera amahoro ncavuga ati okay je ndashobora kugenda nta kibazo. Rero ncandira umupira ngo nako bitubavyiza ngiye ntakubwiye kandi narigeze no kubikubwira n'irya mbere. Rero nabonye byiza ko nza kubikubwira nkakubwira yuko je afise urugendo muri iyi dushobora kugenda kwigira hanze hama nkazogaruka mpejeje ishuri. Ok bé, merci beaucoup vraiment. Ndanezerewe cyane kandi uri umukobwa mwiza cyane. Nshobora kubwira ko wowe uri wa mbere ko wavyumviriye kubimbwira kuko si bose bameze nkawe. Hajya kubera urumvise inkuru yo kuja hanze wari kuhurumbira umva nta kintu agaciro wari kuma, ariko ko wahisemwo gufata umwanya ukigora ugasanga muri ghetto ukaza kumbwira yuko ugomba ugende kandi ugomba no kunsezera umunsi nyene nyawe hasigaje imisi mike ugende. Vraiment ndavyishimiye. Ariko kubw'ivyo sheri anisire vraiment quand même murabizi ko ndakukunda. Mbe ntaguciriye ntiwabaye wambwiye warwaye. Yes baby ndakwaye niyo mpamvu kuva mu gato narasohoka. None ubu wari wumva umeze gute? Nakwiyumva nyene a partir diko mubiri sanga umuntu nyene ndemerewe ukuntu kwera bikogwa. Yes ndagenda. Ariko baby avyo byose nizere yuko ni uri muganga wanje nyakuri, ni uri muganga wanje avura ingwara ishobora kugwara ntakira kuko hajya nshobora kuja kwa muganga ariko bakanunda ingwara bakayibura ugasanga ngwaye wewe sheri. C'est possible? I don't maybe. Ariko wategeza kubimenya yuko ni wowe uri muti w'ingwara ngwaye. Bishobora kuba bimeze uko hama jewe reka ngende. Ego vraiment kuri bebe ni vyiza vraiment ngira ngo turashimiranye umwanya tumaranye simuke. Twicaye twayazi bikwiye vraiment nizere yuko waraba rero bebe urabona ko ibi bihe ni ibihe biruma bisa nkuko bikomeye hagati yacu. Nawe nyine waraba mu kansezera sheri gute? Ashini mvuze kunsezera naho ushibona vraiment urabona ko sinaje nkabikubwira kandi bisa nuko ndamusezeye kuko nta kiruta kukubwira ko ngiye kuko hariho benshi bakibikora. nta kibazo sheri. Gusa urabona nyine nawe ngosa nyine utavyumva ukuntu ariko nawe urayibona yuko ndugumba wumva mu gihe twicaye numvise ndugumba nyinshi yatari. Rero sheri misanzwe twayaze kandi twayaze neza kandi urazi ko ndagukunda. Byiza rero aba nyine ukoresha nyene akano kubwenge usezere. Ute sheri nikutumva uguruka mbwire ushaka ndagusezere gute ugutandukanya no kunkoza be nise aturi muri ghetto ndijeje nyene nawe utubona kandi mugihe winjiye urabona ko atanu umuntu asanze mu kwawe none be aho nico kitaho ntabwo toteba gusa ariko nyine biraba nyine kanseze anyuma firma nizere nzogusengera uzogiye hose kandi nizere ko bizogenda neza isafari yawe bizogenda neza. Siko sheri ngiye just ndikunda gutahura sheri none kubwira none so nakuraba nyine ukansezera sheri sigaye nuka none ko umfata ukuboko yebwe kandi akakantu ni keza no munsi wambaye neza. Mama akansiki. Wow. Sheri kitu ni katoni.
Twicaye umwanya muremure sheri turuhuka byo bavyiza. Je sishaka kujyana kuko je ngomba gusubira inyuma. Mfise ibipapuro ngiye gukurikirana. Oh baby. Ego ndabizi ariko reka turuhuke basi umwanya basi. No, ntibikunda nakuri. Ndatevye. Aho nyengana navuze ndanyaruka ndatevye cyane. Ndikurangenda. None. Oya. Please ndagusavye ingende. Nabusezera rero nabusezera. Nagusezeye byakwiye birahagije byo nakubwiye. Ya kamande mbona ura. Epe. Ije nibiki ariko. No sheri ushaka kumeza abantu bisanzwe ariko sheri nibiki ushaka gukora. Ni ibyo bintu ugomba kugira nibiki none. Kumwe gushaka kubishyira mu nguvu. Ye ni nguvu musanzwe na bisabye fasone ndakubwira ngo senze kandi si byiza vraiment twatanguye twicara ucukasi ngomba ngende basi ndekurangende kwende ntibikunda ngende ndakurekura gutugiye shiri umwanya na nkibi ya please nawe birabe ariko none umunsi guko nyine uko ya vraiment reka koresha umwanya shiri koresha umwanya oya be reka kurira niba kumve Embe please icha oya ndekurangende Sheri please umviriza Sheri none basi ushaka naje nshafura ushaka naje nshafura basi ndekurangende ndekurangende basi nzotuma none yuko utashaka kunyumviriza Sheri naje ndashavura raba tutanguye twicara ariko uri hazi umenye ngato muri gito ndijeje nyine je nawe ibi byose ndagusabye ingende Shiri none bitwaye ikintu n'umuntu gusa none ari cyo wabitwaye ariko naba uzobugiye uzomara imyaka n'imyaka none nzokubonera he please wari kurabunse ukansezera vraiment nk'umukunzi nzoguma vraiment nivira vraiment nigeze kuba mfise umukunzi Shiri please be oya ivyo ukora si byiza Nigeze basi undabe basigiye basi urabaje ukuntu basimbabaye please urabe ukuntu mbabaye ariko nakuko nonse guko ndekurangende no baby iyo mvire waje kunda kandi baby nakubwiye ko nguhaye kare no baby baby Je suis bien. Oh Dieu, ngwaye none bigenze mfite ibi byose bibaye. None habaye iki habaye. Icharabasi tubiheze nta kibazo umva ndabigusaba please icharabasi tuvuga. Icharabasi tuvuga. Ugo mumpunge. Kare ni wicaye turi ko mwicara basi nta kibazo na ribi vure mu cyaro cya aho yayibe umva nakurese yicara ke basi nabasi twicara basi kabanyindoro ariko shiri ivyo kurakora si vyiza none ntabwo nkunda kundo kwari kumwinisha kumwe nabwo nkunda please ndekura nitaye je rero nashavye ngo umuntu akwereke cyuguri ndijya basi ndakubwira ikintu kimwe waruzi sana plage cyangwa ndakubwira ibintu koza nakaka mbira neza umuze kubwira safi sana cyane neza watanguye yicara neza ukuntu twari twicaye tuvugane ibintu byose tubikora tumvikanye ndashobora kubikora dushobora ndakubwira basi mbwira basi ariko nakumvise ndagusabye wabitse ko ngomba nje hanze kandi urabizi yuko ninamara gutwara inda ko ataho nzoba nkigiye ndagusabye basunyumva je sinanzi ko nawe umeze uko nanzi urankunda
papa yambwiye yuko ntiyagira ikintu na kimwe kimbako nzoba mvuye iwiwe ndagusabye basuntahure uwo narakubwiye yuko je nyene yuko tuzogira ibintu byose tumaze kubana dufise ubuzima dushobora kwibesha uraba ubundi umunyeshuri naco ndi bwikoze na namwe mba ku bavyeyi kumva abahungu nuko mumeze muba mushaka gusa muhenda abana b'abandi nanje kuva ryari wambyenze mu cyumba cyawe nkabyanga ariko uyu munsi numvise ngo uragwaye mvuga reka nzi kumbe byari byo kumbesha ndagusabye untahure niramara gukora ibi nkatwarinda sinzoba nkigiye hanze sinzoba nshize papa zoca nyiruka umviriza nakubwiye kivyo kuravuga je sinavyumva aha nabwo ari mu shengero niba ushaka kuvuga gutanga ubutumwa tanga mu shengero aha je hano mvane na ndaba sinsoke kunywa amazi basi araje nono nibiki wali ya mateke mesha urakunda kurya narakubwiye kabaza kurya ama tuwege te bishana china kile aho nta nuko bawumva ati ubwoba nakoze iki umva wantabyizi wakoze ahubwo mbwira ukagenda umviriza kambesha turi mu bantu ibyo bintu ugomba ukora ivyo si ibintu byiza umviriza kwanza woza umfata wait kwanza mbwira nibiki nitatizo nakubera iki ukora rero igihe cyose utabonana uba ari hehe Shinda guheruka wa munsi bishaka ubu natanga je meje kugara umva nari ngi mwira baranyirukanye kubera inda yawe ati inda yanje inda yawe inda yawe nako inda yawe ivyo nibiki nirorarira hariya sha warize benje uvosho nijambe je mbonye umuntu ariko ararira ariko kanga nabi ushake ko bishika kure ndagusabye mwira baranyirukanye matsigenda mu telefone umviriza ndakubwiye jina nahinduye na carte simu ngeni toa nahinduye na carte simu kubera na umviriza kwanza listen to me ushaka iki ushake ko biba bireye abizi ko abikoze nabishaka none kwanza aha ninde hakubwiye kwanza nari yimuse yacigiye kinije nimusigiye we hawo hamenye gute ninda kuragenga ushake kumera umuntu ushake kumera nk'umuntu umutima wawe abizi ko nkunda kandi urabizi ko yagukunda ariko washatse kubigira kungu narabihebye byo kujya hanze kubera ibinyane by'iwawe ntiwagiye hanze makuru mashasha navyo nanuzi ntuzi ko wagiye hanze niki uratumye bene kubaza ibintu wanyishiye azi ibintu wanyishiye ukuntu bingana
ariko ndi umusitari ujya muri quartier ariko nakunda oya n'abasitari bakora ibintu nk'ibyo wakoze n'ababaho wankora ikibi gihagije sinakurekura umaze igihe usabye tuvugane basi wambonye ntabwo zosubira kugucika ubugira kandi sawa suliniona umvisa rero ubu umvise tumvikane basi umva tumvikane wambonye sinokucika kandi ariko icyo ngomba dukore muri umwanya shaka tumvikane tuvugane amajambo meza kandi ato wose je umeze neza gusa umviriza ndakubwira watumye papa wanje adasubira kunyizera none navise wamenye none jewe habura tarutamene none je ngomba ndakufasha ntabwo ndagufasha nabo ukuntu yewe uyikurayo cyane umutima nguha kandi amahera ndayafiza amahera ndasa kuyaguha yo kuyikurayo ariko je ibindi je numbwiye I know that nainda bizi gushobora kuyihaka none ubu nivyo bibaye raba uriko yanyihaka bisa ndagumugambi ngoma atari wabikoze basi harira basi rewe umunsi ubikora nakubwiye gute sinakubyumva bari ureke kunyicira imigani umunota umwe gusa umva umunsi umwe kandi byashoboye je numvise ko babikora kenshi reka shakumva umviriza kandi kino harakaringa muri umwanya je noshavura muri umwanya je naje mu misi wanyica umambiranye ni bawe je simva ngaha niteguye kumwoza icyo ushaka ariko simva ngaha n'ukuri namufise ndara sinese byonja maze imisi mbara ku bagenzi banje bonje aranyirukanye ibyo kujya kwiga byarahagaze imigambi yanje yose yarapfuye kubera wewe ariko ubu ndagiye kubikubwira ariko umenga usibure wantelefone umbwira yuko uriko urarondera ubuzima umviriza basi ibyo sinakumvira kandi ubu turi kumwe tubabonanye hanyuma n'ubu agaciro ndakurekura utambwiye neza ukungene biri bugende niwambura umviriza rero umviriza ndakumugambi nikura basi oya basi uratuma mvuga ndagufasha kuko sisubira kukwizera ubugira kandi umviriza wanyizeye kenshi nakwizera kenshi ariko uyu munsi sishobora kukwizera
Thank you.